ngo Nyaxo ngo arafunzwe yarafunzwe mbwa nturabitoza neza mbwa arafunzwe ariko kubera banerefone yari bambira ati mungu wacu arafunzwe ari hiyo ariko we ni gute ukunda kuresolva iyo ngorane y'umuntu je ni bako NellyNatt kuvangura umusatsi journalist oya so mo journalist si numu promoter no mukino no numu kujya no me influenceuse arafise ahagarukiriza mu kuvuga donc igihe wewe wumva ahubwiye kuri umusatsi nivyo yitirira influenceuse na cyangwa influencer ni ibintu bagira formation ni ibintu nka certificate nka kujya kwa journalist cyangwa ibijya vya vlog birafise amategeko yavyo hari amategeko udatezwa kurenga sinzi cariko yakoraga bwa boro bwa groupe ngo 10000 ngo yego ngo 10000 ngo 15000 fana ngo iki yego ukabona anniversaire yabaye anniversaire yego biragoye anniversaire yawe kugiti ci wawe uraterereza mariage uraterereza evenement uzamwe abantu nabo ugira ukomve ku muntu ave muhira n'agatiki kiwaze kunywaze he aze muri show yawe biragoye vraiment bahora n'ikibazo gikomeye Kazwa TV. Yes, bakunzi ba Kazwa TV, reka ndabikaze mwese mukomeje kudukurikira. Waba uri hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, waba uri no hanze yacu, aho bakunda kwita muri diaspora, aba diaspora muri rusange. Ariko hose hari abashobora kumva ikirundi, atari abarundi, hari abanyamurenge, hari abanyarwanda, abo bose. Abanyamurenge. Ibintu nk'abantu. Ngo abantu. Yes. Ni kuri Kazwa TV. Katubashimire. Ukawutagira subscribe like muyikora umunyene kubera ko ikiganiro gikurikira ucobona notification hama ibintu bikagenda neza. Yedi ngaha rero simba ndije nyene bandi mutumire. Bari kumwe n'umutumire yeho ngo bandi mutumire. Biragoye gukorana n'umujournaliste mugenza wawe. Yacumva nyene ni hata. Umuntu turi kumwe bamwita Patrick. Je baje numva bakwita ngo open mic. Open mic ni kiganiro. Turaguhaye ikaze rero. Murakoze cyane nitwa Ndesenga Patrick akaba banazira Patrick open mic akaba kandi bagira kitwa Piken Pro akona kakera ariko mugabo abantu benshi banze kuri Patrick open mic. None gutekereje cyane. Je ndatekereje cyane kubera uri imbere ya kamera abantu banzi yuko abantu banzi yuko kubera batakunda kumbona babazi kiri ikintu cy'ikigabo cyavyaye cyangwa cy'igipwari gitekereje kimeze neza mugabo je mu buzima bwanje sinzwe nitonda mugabo muri tukuravye mu maso turabona kutekereza ahantu hose barankunda kubera nitonda ariko mbonye umusambira avuga ati jya muja maritonda mugabo nituba tumenyeranye kuba ahantu kenshi sinkunda kuvuga yo muntu none uratekereza bya vrai je natekereje cyane ku muntu anzi umuntu atanzi sinekereje banzu ba muntu tutari kuratwenga cyane mera kutekereza umuntu tutari kuratwenga ari byo ukunda vya urumva kandi usanga twaravukiye gutwenga sivyo na Okay Patrick yivuze mu munota umwe uko abandi batamuzi ni gute kubera ko abantu bakotanga ama commentaire bavuze ko batanga ama commentaire atandukanye mugabo rero Patrick bazi na Patrick yizi wowe wibaza Patrick yizi ni umuhungu n'umusore hanyuma gusa afitanye no bari kumwe wari yangaje ntaza bakanura amazi ndi busy nakazi mugivyo bindi byo gushaka vraiment ndafise vraiment hari kandi nyene mwamuje imitima gikuru n'imitima gikuru subwiza ukwasa yavani yagira gute n'imitima iconnectana buri cyumva yuko ngiriye ubako hageze mubona gute none wewe harageze hageze imyaka yatujanye nibaza ko so ndumuna kundi umuziki cyane kuruta sport yego Muzombaze vya Barcelona vyande akunda kundi kintu citwa music cyane mu buzima bwanje yego narigeze kuba umuririmbyi vya vrai muri 2004 shika muri 2017 kabundura shad hanyuma twarigeze kuba turi kumwe n'umuhisi Miss Erika King Prata muri na Igbana na Grand Royal muri group iririmba yitwa Underground Foreign Record yakorera mu bwiza navyo baza abantu yego rero akenshi iyo mbiriko ndatoza inkuru z'abaririmbyi nzi kuko nabikurikirana cyane narumviriza Bonesha narumviriza CCB narumviriza Kiwacu Jojo Paparazzi donc ndabizi mu mizi harabona basaba ko turirimba nabakanyankira harabona aja muri studio fisa mahera make ntibikunda ko ndirimba n'umusi ndumumenyesha makuru wo muri journaliste culturel muri journaliste
abantu bakuzi barabumva donc ni wowe kwamamara hari abantu bakunda gukorera imbere ya kamera kugira ngo babe kwamamara we muri yakeza ndetse wahisemo gukorera inyuma ya kamera sanke nibo babisaza ko ni kuvuga ni cyagihe ugiye kudanaza nk'itomati yego mwisoko kavuga none jizi no tomati ko bose bazishira mu bicamba nivyo ibure vyo hasi kubaka akantu k'akameza je nkazishare nkitandukanya n'abandi musazwe ikiganiro cyo kuboneka abandi bakaboneka giragwiriye cyane eske nozana ikicaye ikintu abandi badafise niko kuyumvira kuzana ku ikiganiro nkaboneka ikindi kiganiro kimara umwanya mutoya atsika abandi bakora isa yego tava dukora isa oya ntaza Nazana tworo ego basanga rero abantu two tujana n'igihe two tujana n'umwanya w'ibi abantu bakeneye kuja kuri internet barabe 10 minutes 5 minutes ave mu kanyosha muri bus ariyo kipini cyo kiganiro cawe agiheza ariko nibashamo 30 minutes akazi kiwo musi kaca gafu kandi udakoze mu gitondo musi ubuheze nivyo binorera okay umu journaliste akunda guhura n'intamba nyinshi hariho ko utegereza gusohora ama emission bigashuka abaririmbye ba invite hariho kushobora kugira ikibazo kanaka n'umuntu ugasanga bukorera ahubwo tutumira umuririmbyi we nihe zintambamye uhura nazo mu mwuga wawe okay nambamye ya mbere nahuye nayo no kubwa mbere bari banzi ubwa mbere ariko ni bari banzi nk'umu cameraman bari banzi nk'umu journalist rero warandikira umuntu hagaca nka 3 jours atakwishuye yego birabikubako nawe Jono mwaka urahera gusa rero nyuma y'ivyo ntucika intege urakomeza kandi uvuga James hangiro ni shaka abanaba hanyuma ico wihaye muri kazuza muri ico kiganiro cawe nico kikubaka ugifashe mu buseriye kiracika ubuseriye ugifashe mu butari buseriye warahi nyene kiracika amatopo kiramera nyene kudashaka so niyaza ko bwa mbere naravuga nkeneye gushika nkeneye iki buke muganda afise nyene mu boss wanje nyene adonk izina nyene mugabo azikari wakera cyane yambwira cha hacu ki testo bari kubaza ukunuku hanyuma akakwereka ati ibi bikoguku ibi navyo bigenda uku testo zibaza uku bimeze uku hanyuma yuri kurakora cha competition n'abandi yego no utera imbere kandi nuryorererwe ivyo wakoze uno munsi ahubwo uryorererwe ivyo uzokora hama kandi ntustoka ama emission donc nk'ikinye kuko gustoka ama emission urikura stoka emission mengo kubikora donc mu boss wawe yakubwiye ko uteza gusora ibiganiro bine kundwi urikuragira stock nta valere bifise wewe ko zicuko zino munsi sohora iyo nkuru nk'isazi rarigiye kandi shaje usanga ni nkako usanga uretse gukora content ugasanga wundi yayikoze ugasanga gutanze gusohora shaka iganiro cyawe kirabaye nimba rero siyo content yisohore na ningoga y'umuzuka hama abandi bazorero nk'ubwake wiganiwe kuba mbere muri ico kintu ni uzo buri kuratera imbere muri ico kintu hanyuma gerageza ukurikirane babantu muri competition wongerageze ucongera kandi ugerageze ukurikirane na TV online n'umunyesha makuru agitangura hasi suiva inchuro zine ku munsi binyemesha makuru vyo ngaha ivyo muri East Africa n'ivyahera abama imisuzu kungene bayakoze hama igatere yawe kungene kuye kugenda shiramo umutwe yumvira tuze turagwanira kuri Dramati kuri Bface kuri Mona kuri naka arabapeti bakore imihwi mwisukari bari gitega bafise impano yego abo nibo dushaka turagene kuja mu cankuzo gutohoza inkuru imeze kunuko yego iyo nkuru ni uyifise ni wagize kagatike kawe nta kibazo ntaco bitwaye mugabo komba tugwanire nico kintu ikindi kintu naco ntukagire stoke ntukavuge ngo biganiro bine kundwi sohora donc ujura turashana kugura ikiganiro kimwe mu suko jeno bafise ikibazo kimwe wavuze ngo ntucike intege se nenda kubarije ko intambamye ukunda guhura nazo bavuga ko umuntu atocira intege wowe iyo uri kurakora nka emission dimo wasaje nka emission tuvuge nka Bface canke Dramati ahubwo ati wapi ntibikunda kandi ukashobona yakoze nko ku yindi televiziyo kandi inyuma yuko wawe musavye ndakureka wowe urashaka gukora iki donc urabana ukamusaba canke uramuhe bukarondera abandi kwingingira ikintu umuntu inshuro nyinshi birababaza
wewe nimba iyo content nayo gusavye ukayitwanda ku yindi TV bintwaye iki donc uvuga ati je muri artiste sinzo kumurondera yego jamwira urugende mu nguge yajya nguge zatorese kuri mize none ico kiganiro cyo umuntu baza kugiza kuruta cyakijya wapi none vya bindi washaka gukora iwacu bitwaye hari creya nico kintu gihari na kintu nk'ico combabaza ngo naguhamagaye dukorane content watanze handi amoya we turakorana ino content utamwanya ufise ntaco bitwaye tuzokorana ikindi gihe ninabona ko sindi content urashaka kumara n'umukata content turaronka okay mugabo rero ico gihe navuga ati ninabona nanje content nkene gukoresha akabandi bataragukoresha nzokwihamagarira kandi sinzo yikubwira hamande gukoreshe mugabo nta competition irimo ngo ndare ntasinziriye ngo nakiganiro amaye oya ni bon bimeze neza amakuru menshi n'ukuri kwe twarigeze kubona sinzi ko navuga ngo donc ni gihe umuntu yakwataka nk'umujournaliste ugasanga uwo muntu agutanze ko amakuru atari meza kandi ugasanga wewe wari ufise donc ihangiro wihaye ryo gukorera gukora neza nta muntu usomborotsa nta muntu mushwana ugasanga umuntu arajira kwataka we ni gute ukunda kuresolva iyo ngorane y'umuntu je ni bako nari nategeze kuvuga ngo umusazi journaliste oya so mo journaliste ni mu promoter no mukino none umukujya no me influenceuse Française arafise ahagarukiriza mu kuvuga donc igihe wewe wumva ahubwiye kuri umusazi nivyo yitira Française na cyangwa Française ni ibintu bagira formation ni ibintu nka certificat nka kujya kwa journaliste yego cyangwa ibijya vya vlog birafise amategeko yavyo hari amategeko udatezwa kurenga sinzi cariko none wakibivuga nta beef mwari mufitaniye canke ujya di jama yangu vya vrai gusa umva rero ahubwo ni kubaza kugira ngo wite abantu ko ari umusazi ufite ikibazo cyo mu mutwe wewe niwe ubugifise ukacubona abandi ko bagize kuko nimba ari umuntu agwaye mu mutwe niko bavuga nimba ari umuntu ntibavuga abasazi nimba ari umuntu agwaye mu mutwe yereka araturajya amashashi ababona ko aciye ubwenge kurusha abandi twebwe turi inyuma nitwe tubona ko umuntu yagize ikibazo uzi kugira ngo amenye yuko ari we afise ikibazo ni paka bamutori bakaja kumuvuza ngo wa muntu kumbe ni wakavuga ati mfise ikibazo kunuko so wo kugira witwe ko umuntu kugira hari umuntu aravuga ngo ubu Burundi bwose burakenye ngo abantu bose barashonje ntibashonje ari abafise sasa wise umuntu akari umusazi ikontrole kwanza wewe kudasara ivyo nkora biramesha icubahiro ubijya arashobora mu minsi kuzoba nk'umupastor akavuga ijambo ry'Imana canke iki mama pastor akazobona ko ivyo yakora amakosa akazorogreta napana kuvuga ngo wewe ugira ibintu bigezwe oya icyo ushaka ko muri kazozo kigira ni ukigira n'abana bakuvuka ko uri kubabukira kazoza kabi uzi kuri kugira ibintu vyiza tuza tuvuga ujya ni wa mwana wa naka none mwari mwafuki ku buryo Jean je kungene bimeze muri rusange nta mugenzi ngira kuri content nateneze ko turabagenzi mugabo nta mugenzi ngira kuri content ibisugura ko twari twicaranye na Dramatu bunyene amasindo nkundi muntu ari buvugisha ukuri nze kari ukura yibuvugishe yego amasimeze ndabevuge kandi rero niko vuga yuko byavuye kuri ico giteramo ca The Ben yego uriya mutipe n'umugenzi uge Jean Doge tuzinanye imbere yuko NellyNatt bamenyana hanyuma hajya umuntu yarabibona ko ngene biko biragenda naho biza guherera n'uwo muri ko muravugana yego musanzwe hari egase kuvuga ngo mu rugo rw'umugabo n'umugore iyo mutukanye ntucu usohoka hanze uvuga ngo bya bintu ngo byabaye indasi burya uribikira akabanga uvuye ko kiya giteramo nimbagiye amahirwe akaja mu giteramo ca The Ben agafasha yari kubigumana kujya nivyo yagiye presenta n'ahantu bumaze gukurikije ndamaze gutunganya show yitwa ya The Ben ndamaze gutunganya show ya naka urumva noje nta show natunganije none mu waje usanga donc nta show nagize kuri Uzuri Beach yari mwonde wa mu comedy wo muri Tanzania inde Nyaxo wo muri Tanzania sorry ntuze ndamwibagiye izina bayitwande tuburengana yari kandi wari wabyoganije havyoganije byose namwe kandi urashobora kuba hariho n'ibidashobora uvuga ati ibintu ntivyagenze neza par exemple mukavuga uti pour sauver mon nom reka ndabigumane nuzi vyagenze gute none
sho iragoye gutunganya bazibaba benshi yarambwiye ndakwizeye genda undihira baririmbyi undire na band unzanire mumisha makuru ngirira ukunuko amafaranga yarama mu ntoke nkaba ndayafise yego ugaticha iboro ni fresh kai kanakora amarazo azoyagira ndagenda nkatora nkakugira jewe Patrick ndagusinyishije uzokora ukunuko bitabaye uko jewe nzokwitwara muri sentare yego indira umunsi wa show gereda Myesha makuru bikomeye urabizana byari byaje byose. Yego. Hari abaserivere gusa. Cyo. Ushikabona wa muntu agira ubwoba bwo kuja kuri stage ko yabayisuzuguje. Abwe ati abantu barishuzwe dufaranga twabo ni muze tugirane basaga foto ka souvenir. Donc rero hajya ikintu cyashoka kiragoye na anniversaire yonyene bamanza gutereza ntavyutsi. Avyuzi bakoragira bwa boro. Zabintu birakomeye. Avyuzi bakoragira bwa boro bwa groupe ngo 10000 ngo yego ngo 10000 ngo 15000. Ngo iki? Yego. Ukabona sho anniversaire yaba anniversaire. Yego. Biragoye anniversaire yawe kugiti ci wawe uraterereza. Mariage uraterereza. Even mizuzamwe abantu nabo. Ubwira ukomve ku muntu ave muhira n'agatiki kiwaze kunywaze he aze muri show yawe. Biragoye bre. Bahora n'ikibazo gikomeye. So reka ntuma agaciro kuko ntakasanzwe afise. Hanyuma arabizi nawe nyene jewe silence yanje nukunuma umvuze hajya uvuze umuntu namututse no muntu kaca winumira ugatekereza umuntu weje kumutsinda samples ariko iyo umwishuye uba kandi uriko uramuhereza poa nyinshi renze none jewe muganda afise ikibazo Patrick kandi tumusubire oya je nshaka tugiheze bwa nyoma kugira ngo nyene tubireze en fait hari abantu mu kuvuga yavuze ko mwakine sinywa kiki wewe urayina none siko yavuze none nta chaki boregwa chake abaziye commentaire noze ko nzibona en fait ikintu nshaka duhereza ko ni ikintu cuko usanga muri rusangi abantu je muri singerne gamira ahantu hamwe kubera ko yero mu journaliste hariho ibibazo uri kurabaza kuko usero y'abantu babibaza mu makommentaire hariho kungena usanga ivyo bintu bisiga des traces mu bantu ugasanga uno munsi wowe uramuvuza arakuvuze nabi oya nk'ibintu biheruka kuba ugasanga yaravuze ibintu amajambo akomakomeye wowe baza ko ari kubera iki abantu bataja mu butungane mugabo akemera ko ivyo yavuze byose biherera ndazi erega nanje kandi ubutungane batunganiza mwese buhari erega nico nabonye mbona we wanditse twakwihoreye ngo uzokwandika no muri testament ngo uriya munaka ngo yavyaranye niki ngo nagende yandikisha umwana birakuraba nuwawe hari kibazo gihari ngo uriya ngo kubera ko ngo umuntu wese ari karangwanya ngo nandisha ntegezwa kumugwanya none nivyo uwo ko nanzi ko umujya mubwiye tugiye kwicana NellyNatt bakicarana no araho nkamubwira genda wumvirize ivyo kuvuga muri iyo mu byo kuruganiza kijya giteramo yararimwo bien sana muga mu nyuma caza kumwigarama hama je mpeke ndeke guhereza ijambo wateguye sho bwa mbere naramuhaye ikiganiro n'ikindi avuge ko vyagenze nuko bimeze amareke kukuvuga ucuzana mwona beef na jewe hanyuma ntafise ibintu birebira mvuga kuko anzi duhurira muri ubu buntu kuva kera kubera twarakonye muri Buja Music Award yabaye yatunganyije umunsi umwe ntiyararimo mu bantu bari ndani yari hasi nafise kamvuga ko ngo twadufoto ngo ntaza afise na niza zoronka ivyo afise nibijya nyene vya nikiboregwa canyoye kiki none ndakubanza turi kuri arena none jewe nizanye akanoti kiwanje nkisororera nta deni fise ntiwavuze ko kuri ari nameranya amadeni ngiziki hari kibazo mba nifite nkaca nitahira ahubwo none kuburegwa nkaba nkora neza hari ico bintwaye usange nguvu zanje ziri muri hajya none jewe nkora ndi amagake ndamagake mwijoro yego muga jewe ndakora cyane ku buryo fise nama hari stock ari ibiganiro ukora uvuga ati ndashobora gusora no munsi nta ikinacho mu minsi 3 ndashobora gusora ikinacho nije ndagifite je nzo gisora mugabo akazi kanje kagenda neza ntaco bintwaye we uri kuramvuga nkande bimeze gute so ikintu gyari rero ubishoboye yego nuko yavanzemwe n'abandi yego kijya unyise ko ndumusazi urazi kari yuko ari ikintu kwanza kigize azi kari ikintu kibi bavuga umugwayi wo mu mutwe
ntibabita abasazi kurya ubuntutsi ni menace rero mugare ko kacuraba we kwitwarira rero wasaze uri mugenzi wiwe nako umuntu yubaha kwita ubundi umusazi nta kamaro oya n'ujya mutwarira mu Jane Heaven we mbye ugize mariage ubuntu ujya musha muri komite ya oya reka nanda kubaza nk'ubu unye urakona uko zente ashobora kwira yaraze kwira araze no gukata utuntu ashireko aza no vuga cyakiburirwa ko cyo cyamuvuze ariko ni fresh uramwanko hajije sana we naco bigutwara ikintu cyo mbabaza cyo bari cyaye sawa twabiretse base reka twibananiriza ibyawe by'umwuga wawe wavuze ko umuntu agusabye emission donc atanayimwe wigera umukurikira mu nyuma ngo uvuge ngo wapinguye umuntu donc dis-moi kwinginga rimwe kabiri gatatu nico apana ico cyo kwinginga nukingiza umuntu kinadashaka ni abona ko uwo mwanya ugeze uzobugeza ari abantu batakurondera mugazo kurondera umusonga bazokunda avuga ati ndashaka ko dukorana kubera yabonye yuko afise impact sivyo aya matelefone adutelefona ni hadutelefone bwa mbere nuko buri kurakora ubikuragira iki ama ntugwanire kuja kuri kamera we presenter ugira iki ejo bundi utangure kwishima ngo singenda na bisi hariya ni iki je ndafata bisi ndafata bisi bien kandi nta muntu bazijwi gusa nta muntu anzi simvuga ndanumukunde na bisi nawe nako kudashaka kwibera umustar kandi akezi kurigwa n'abantu benshi naco bitwaye tu kuko nogenda nkaboregwa ejo nkaca nangura nanje kwigira nk'abasana banzi muzi ko promoter ameze nk'abasana tatandukanye gitso cyangwa journalist nkaca nangura bavuga wana jewe ni taxi jewe nta kabisi nkurira jewe ni nkaca nangira kuba compress nkacamba mu buzima ntarimwo muri gorogero nimba tutazakuri arena ni kugurugero tago dufise cyangwa ntegeza kwambara oya ba simple ba ukuri biguhereza amahoro ku mutima kuri cyo bategeza gukora nibaza ko babitahuye cyane ama ikindi naco wari mwari bikumanze ngo hari abandi bari musanga gusaba ibiganiro nk'ikiganiro sindakwishura nabi umunsi ugeze tuzokorana nushiremwo force kandi mba ndiko ndabibona n'indimbi isohotse ndayiraba umunsi je nabonye hariho nk'umutipe nanditse kuri status ndaronka numero ziwe igiye gukora ikiganiro yitwa Mubambe gukora ikiganiro yambaye igitenge ni content yakuje basi dutumike basi rero umwambari igitenge agiye gukora ama media true je narakibonye hiye ngo nawe mwaraga posting reka oya gusa ndamukeneye urakari bon urajya kari content kandi nakantu mujya mutipe ngo wayegerayo mu Kamenge uramubona naramubonye urabona nk'ijya kari content ni content none nizijya borerekana rero nabo bantu bari kubara kugora fata bari hafi ya abaririmbyi nibaza ko canka ba artiste batandukanye bari bakwiye kuzana utu innovation donc akazana akantu gashaje ariko DJ nimba nshaka kwinjira ndaba nkari noje kugira amenyekane ntibamenyeye kuri ge ndirimbo Legend bamubonye kuri Legend nakujya kuri yasiga verni donc nico nyene nakunda kubwira urumva nk'abaririmbyi donc kugira ngo nawe ugire intuze yo kubarondera bana no bya bindi cumuye ikiganiro ngo je natanga umuziki ryari ngo vyakwabaje mu muziki ngo nibi maze gusoma indirimbo 4-5 niyo nkuruzaniye abantu nawe uri mu journalist niyo nkuruzaniye abantu ngo bazabibaza ngo baze ikibazo kimwe wishura ahubwo wibaza ikibazo kimwe wishura kamera utaye nta bintu ufite byo kumubaza reka kumuteshereza umwanya gushaka gusanga nako kajya kana arakantu nyine wakazanye kajya kazwe n'undi muntu kujya mungani kurambirwa ni kubura ivyo gize ntufise inkuru ziwe zigize none mba nshobora kuja kwitorera umuntu wo mu Kamenge umusazi bamubwiye ngo n'umusazi no kubambwiye ngo abikoze nkameze nka ngo kirarabwa no is content yego we nka keza we nka Patrick muri open mic nakayika bangukoresha wibaza ati magabo havumena amabanga magare ko yamene nta nakimwe we nirihe bangukoresha muri journalism ukavuga ati aha hantu vraiment ndiyemera kuri iki kintu uretse kurondera inkuru kuko bose barabusanga bazirondera mu buryo butandukanye ushobora kwihangiro kavuga ati je Patrick aje umuntu wese afise ikintu cyose avuga mu kiganiro open mic kidasevye igihugu kidatuka umuntu kimubangamire ku mutima yego aremerewe kuza mu kiganiro sumuririmbyi gusa nakoresheje abapasteri n'abapotre no kubaririmbyi no kubarimyi n'umuntu wese afise ikintu basi kigize gishasha tutazi yego donc no bomva ukoresha je mba numva ngaho menga meze neza niwaza nico kintu cikintu nawo kubiriya ni fresh mugabo ya nico kintu mugarumva ngo numva
zana content apana bya bindi narigeze kubona kuri statut yawe uri kurashimira abantu bagukunda batarakubona. ndafise umumere n'abagenzi biwe bari muri hariya diaspora. Umva umumere yamaze hafi nk'umwaka n'igice arondera numero atazironka. Nibuka ahubwo ko yigeze kwandika kwa kuntu buri busy uzi kuza kumisha ku mugoroba ukabona WhatsApp jibikira ndekonera ndayidekoneta yose kiravamwe. Yego rero munyuma aronse nimero akavuga mana yanje urakoze vraiment nukuri ibintu ukora biraduhimbara nabo bumva umeze neza kandi nabwo atuguye ikintu suba ngo ari ngo iryo shimwe ryonyene mani guhezagire n'umumama kuzi mani guhezagire yugize n'ikiganiro ndagishayiringa nkagipartage raba yasuye kugira kandi umva ko ariho n'abantu bari muri za mudagi ni benshi nagakundi kenshi bumva bari fiere no kuraba nivyo biganiro byabo bumva bari bon cyane bayi hama rero cyo kintu rero koko donc urumva kirakunezera wowe umuntu akora ari nyuma ya kamera. Niyihe donc iyo uhuye n'umuntu kumva arakwapreciate canke akwandikira akubwira ati je nubwo ntakubona ndakunda ibikorwa byawe wowe nihe inspiration biguha donc ucubaga ati kanda batemo n'ibindi kandi keza ko umuntu akumenyera. Yego yazira ko umuntu amenyeye ko background kwa madukorera kari za vrai kirazira ko umuntu amenyera ngo uturebe une kaje kambaye bamwe bakunda kubonera ngo turebe ko une kaje kambaye yashatse. Yego ngo amupira baho umuntu amenyerwa cyanga kuko nina kwana na Fanny Lavine ndaza agacenda muhereje ndaza abafanzi biwe bari hari no korana n'ujya muntu wo mu Kamenge hari haba people abanyagihugu hari abamukunda kubi n'umustari mu Kamenge. Hari abandi usanga nimba bavuga ati ndaza gukorana n'umuntu w'umukinindo na December kandi gacuhaye gerageza kugaburira abantu indya zose zibakwire mu mice yose kandi ushire mu cuti ikindi naco muri journalism ni kuya kagaciro ane sipaka ngo duhura unsorore ya mubi. Yego wadura mu kiganiro tugakora duheje minota yanje bye se tuyabihe goro kwegana goro kururu ni biki bonana n'umuntu mu gihe gikenewe mufise ivyo mugira mukorane biheze ni bye ubwo bucuti burashobora kuza mugasangira mugabo ataje ngo agusabe kuko je niyasohora ikintu kibi nizo kivuga none mujya n'icuti ngo ngenda mujyami yo content bacha witwara handi kandi ari wowe yigize yayikuvutura nkubwira uzozurampitana rero Patrick ndabwira ati je urumva tesha kuzozurampitana ndabwira turumva asize kwirondera je nkore none wavuze ngo ntabuza mugira mu kazi none uko nyene bwo wataba ubujama mu kazi ndose by'umunsi kuvuga ngo nakazi cyangwa ni nta usanga biteranye n'abantu muri entertainment bango nakayasohoye indirimbo biryoshe akumva bose basohoye indirimbo baba zose ziba ziryoshe oya dis-moi ugasanga ni commentaire z'abanyagihugu tijya ntiryoshe ushobora gusanga gusa ikadupita amatoko nabo oya haruke no mu artiste umuririmbyi ubwiwe avuga ati jewe ujya umuntu yasohoye indirimbo none bibaza ko aya mabifa ava kuki we kubwawe kusanga kenshi tukiri hasi akeza nete yahariya muri 2000 yatanguye muri 2000 dad igihe yatangura siyo akeza neta y'uno munsi mugasanga abo izozi bihangana abo kuri mu level amwe ugasanga abo bantu kenshi aba CEO ntibahuza we bibaza ko ari kubera kuko n'abartiste ugiye kuraba aba underground baje twita bo hasi bakiri hasi usanga kenshi bumvikana mugabo bamaze kuduga bakaduga ugasanga byacanga ya mugabo izo media ariko avuga ko zinini zatanguye zigize zihangana hazihari kubera ama continue sam oya ndiko ndavuga basi reka duhagarare ku baririmbyi wowe kuko bakoresha kenshi ukoresha abaririmbyi kenshi wowe kuraraba kutumvikana hagati y'abaririmbyi yego muhurira ku isoko rimwe yego ukora umuziki ubwizo tumwe mu biteramo yego ndashaka gusaba miliyoni izinize nawe ukacuzipunguza kubiri tutankana numva tutaca tuzana mu gwagwa nondi mandi mu MC nasavye miliyoni izinizi kwa Daju canke kwa Christopher wava nanje nzobishobora ndayapunguje cangira na bifu ubingiriye gatatu kane mva no kwicanega mu kwicana
none umwana n'umugore yaceka kujya kubera wewe none bibaza ko bari byari bikwiye kugenda gute byahakiye kugereza agaciro kugirana ni ubumwe apana bwa bumwe bwa bundi aho zaduva rero abaorganisateur batuma baririmbyi apana bwa bundi gusanga muhira ubumwe nkubwana na town DJ aba DJ ndwi mugahurira hamwe yego vraiment haronka akazi nanje nkagupasa ejo nawe ukabona ejo ukajya nejo ukajya ambwira bro uragenda nawe ukore nawe uragenda ukore ni bwa bumwe si kuvuga ngo ni ubumwe bw'imiryango ngo ndaza ngo dufungure iwango tugire gute oya mugabo hakaba ico kintu yego wowe uvuga ati kubwa rero habeho ubwo bumwe hagati y'abaririmbyi kapana biga ni vyose oya mugabo Patrick uri kuraraba je niko ndaraba ingene abantu bashwana kandi bari sanse kumvikana umengo biri trop cyane mu Burundi niho ndabibona cyane wewe akajambo kanye mu basezera donc kugira ngo bahanura abaririmbyi muri rusange jewe nsezera akajambo kanye magasino karugi icambere gihari ndahera mu kibanyo cyo Rwanda datamenti yawo niyumvikana yose mu Rwanda hago shanumvise ngo Nyaxo arafunzwe yarafunzwe mbwa nturabitoza neza mbwa arafunzwe ariko kwana banelefone yari abambira ati mungu wacu arafunzwe ari hiyo ariko sinzi nturatoza neza ari nga mu Burundi bamufungiye nga mu Burundi mbwa siwe wenyene ari kumwe n'abandi none yari yaje muki sinzi akabazo kari kabani turaronka amakuru meza shoboye kuyavuga ariko nibaza yuko turi hafi yavyo barafise abanyarwanda cyangwa abatanzani ukungene basohotse hanze bagerageza guhesha icubahiro n'agaciro cya gihugu cabo yego idapo ry'u Rwanda riduka irya Tanzania ridoga yego natwe nitwe twari dukwiye kumeruka iyo haje umunyamanga cyangwa iyo dusohotse hanyuma kinini kweza agaciro bwa bumwe subumwe bwo vango ndaza muhiri wawe ngo dusange tuba kuri doke biya agaciro muri rusange nta muntu ni jeunesse nzovuga nabi murivye ngo ndamuvuge nabi wone wabishaka uzontwari hanze umvuge nabi sinzokwishura okay kubera iki uri kuri manura agaciro kawe rero nibaza ko tugiye kuba hamwe kuba kumwe hama mu gukora mugane bwo tuba kumekora en competition jewe nawe ntituteza guhuza na turashobora kuba duhuza tunasangira mu gihe batanabizi mugabo kumutanga ndagucana fresh nawe nkagucana n'abanyamakuru tukora nivyo twandika uko bimeze tugatuhoza tutinzi kavyuka we entertainment yo mu Rwanda niyo mu Burundi bona kugira ngo entertainment yo mu Burundi shikiye mu Rwanda tamushaka abo mu Burundi nawe ba creative The Ben ntibavuze ko yagize ibintu vya fresh yego yakirenga umwana yego none wari uhari we nivyo sivyo na gatoya donc habe Abis Medini ari ibintu ari wezi yaraje ngaragira show yaje bandika mu Rwanda ko wapi kwe wapi yarakoze amateka nikakabanga babikiranira haha Patrick tugushimire cyane so ndagushimire cyane kuba wantumiye muri Kazwa TV asante sana uzogaruka kandi uzogaruka ndakunda kuyakurikirana sana ubona gute wewe na Alvin kwegana mukunda gukora igani ukunda gukora wenyene mengale nundi munagira gatatu kiratese bandi hafi yanyu cyane merci beaucoup asante sana ubukurikira yeah thank you Kazwa TV. We want the words. The solution of all truth.